kandi hirya y'icyo akaba yambwiye ngo sande ngo mafi ngo firusi mafi none gashapo mpamva nacengirane naciye ndamubwira ati tati urumva mbega umambwira ngo tujye mu cyumba wiwe ndamankira cyane ndamubwira ati baba ati tahati burya turamuca ndamanuka kintu telefone cya ndamanuka burya nawe yaje gute vume yo reka njya ndugurura icyumba cy'iwanjye cya ndinjira hewe nagiye mbona tureha nawe aca arinjira njya nicara ku gitanda burya nawe yemeye yahise amfata ahubwo yahise andyamika ubipfukura bizi yahise andyamika ndanka hewe yaciye aduza ikanzu anyereka. Nubwo bamwe babifata nk'ibisanzwe uko niko abarundikazi bari muri Arabia Saudite bahohotegwa. Uyu ni umwe ni umurundikazi azwi ku mazina ya Sandrine yahohotewe sinzi itariki neza ariko ni mu kwezi kw'icumi mu ntango muri uyu mwaka nyine turimo 2025 nyuma yo guhohoterwa na sebuja wiwe yabanje kumubwira ko atazomuhemba atamuhaye umubiri atemeye ko musambanya ko atazomuha amafaranga. Ndashaka mwumve iyi audio yose nubwo harimo nko karaganira umugenzi we nko kumenga ariko aratebura mugabo wumvirije ukuntu vyakozwe uca wumva ko ari ihohoterwa yakorewe kuko yafashwe ku nguvu bamusanze hariko aragororera impuzu yamusanze umukoresha wiwe boss wiwe hariko aragororera impuzu amufata ku nguvu arabimushakisha yandurukana mujana no mu cumba barabikora. Ego yaraganira umugenzi wiwe yitwa Vumiriya umona ku ruhande nkuko umenga ariko aramuganiriza mugabo ugiye kumva neza ushomba ko ari agahohotero guhohotera abarundi kazi bakora akazi ko mu ngo muri Arabia Saudite. Reka twumvirize birasaba ko mwihangana iyo audio ntitwengeje kandi ntiteye isoni kuko ni kubivuga kugira ngo mubimenye kuko no kutabivuga ni ikosa rikomeye. Wowe kandi urandondera apo nakimuhaye nyene byomeze n'agashangirene ko yasanze aho ndiko ndagororera agahita ngwa ko gashaho yahise ngwa ko aguma aransuguma inyuma yancakiye gute rero ndamwikura nguma ndiko ndagorora aguma arasuguma burya aca arambwira ngo tuje hasi baca arambwira ngo tuje mu cyumba ca ndamubaza ati wene kamera arambwira ngo mafi kamera nomba burya rero nca ndamubwira ati lala ti mama ngo mafi mama nomba Vumije naciye nkuramo intuzenyi naciye nzimya umuriro wo kugorora ca ndashira hasi intuzenyi makwa ca ndayishira hasi ndayishize hasi je nca ndatora telefone ca ndamanuka Vumi yaciye ankurikira nca ndiyizira je no mu cumbi wanje nawe ca nsanga mu cumbi wanje amaze kunsanga mu cumbi wanje yahise angwako basi twabikoze rero ndiko ndabaza itariki umuko aho nzosangira nayisamye rero mugabo ivuga ryabo ry'ubuca mukobwa neregwe Vumi iyo reka Vumi twari twarasubiranye reka twari twarasubiranye kweri yasugumye arasuguma ya Vumi natari niba byoroshe yo twari twarasubiranye kweri twari hafi kumera nk'inkumi byari biryoshye nyene Vumi byari biryoshye kweri urabona iminsi ni myinshi byari biryoshye kweri bashibizi navyo byisuka yagirwa Vumi reka ntibiba byoroshye Vumi
nanje cari camenye kweri, cari camenye, urazi kuva aho yari yansugumiye naguma numva amazi ashunguruka ashunguruka ashunguruka, basi vyabaye kabisa. Nico gituma nakubajije itariki mukobwa, none ko yamvereshemo kandi yambwiye ca gihe yambwiye ngo azopferesa hasi, ikaba yamvereshemo bwa Vume. Umva gute Vume yiruhukije Vume, arakura yarasubizayo ariruhutsa, kandi je nibaza ko ariko araperesa Vume, ariruhutsa uko kuntu Vume, urabona ntarakimwe yazuye amaso, yo aja mu mutwe, numva reka Vume ntivyoroshe, azoyivugira bazoca banyica. Yambwiye ngo mafi kuru kamera ngo mafi kuru, ngo mafi beti kuru, ngo kamera ngo rarara, numva yakuye igikanzu gute Vume, erega bigendera bari gusa muko, none gashaka ko akivyuka yasanze ndiko ndagorora. Mwavyumvise rero nkuko nabivuze yuko nubwo ariko abibwira mugenzi we twavumiriye nkuko umenga ariko arivuga amazina, ariko babaje kandi bateye agahinda kubona umurundikazi ahura n'ivyago nk'ibi, yagiye kurondera ubuzima hanyuma agaca afatwa ku nguvu n'umukoresha wiwe, afise ubwoba ko ashobora gutwara inda, afise ubwoba ko yoba yaratwaye inda. Uwo mugenzi we Vumiriya yaramajije none wama ugenda mu bihe vyawe vyo mu kwezi igihe cya ryari, woba warasubiyeyo kugira ngo umenye ko woba waratwaye inda. Nabafise impungenge, mugabo nyine urumva ko yamaze gufatwa ku nguvu agasambanywa n'umukoresha wiwe. Vumiriya amaze kubimubaza yaramwishuye. Urabona Vume uko nyene niko yafashe, urabona aho ubona abayunamitse umutwe, uba uri ku munwa, aba ariko aragusomagura, uba ariko aragukwega ururimi. Uko nyene kweri niko yafashe, kuko ndibuka ko ukuboko nagucishije aho imbere mu gikiriza ciwe nza kwishirayo, urumva uko nyene kweri. Atari imigano y'inyendo yabo muko, imigano y'inyendo yabo kweri ntivyoroshe mukobwa, vyoroshe. Urumva Vumi, jewe mpora nja mu kwezi itarike 12, 11 gutyo, nuko hama Vumi nukuri yarisiramuye kabisa, bashobora umutwe ukwiye, mugabo ni imboro ngufi, yaje ni ngufi kweri, mugabo yarisiramuye nukuri. Bashe nawe urabona mu ndwi arimwa, gusa nama nabonye yagiye kubimwa mw'iyo toilette yo hanze, uko yimwa ubwanwa niko acamwa no hepfo, urumva ntanzya kweri twarutumerera, nanje kandi ntanzya narifise, naje ntazo kweri nari nazimweye ejo nari nazimweye kabisa. Reka Vume reka kunyica, yo yandyamye ko nyene none yoreka. Vume yandyamye ko nyene yagumanye nk'ururimi, reka Vume, haha vyari bishushe muko, vyari bishushe nukuri, naje isoni ryaheze rirahera, urabona isoni ryaheze n'agashavume nari kugirane. Ibaze wewe yanturumbukiye mu mugongo aramfata, urumva aramfata aguma aransunika ndiko ndagorora Vume, nukuri nca ndamubaza aho kamera iri, ambwira ngo kurubeti ngo nta kamera ihari, kandi hirya y'ivyo akaba yambwiye ngo sande ngo mafi ngo firusi mafi, none gashapo mpamva nacengirane, naciye ndamubwira ati tati, urumva mbega umambwira ngo tuje mu cumbi wiwe,
ndamankira nca ndamubwira ati baba ati taha ati burya nca turamuca ndamanuka cintora telefone nca ndamanuka burya nawe yaje gute vume reka nca ndaza nca ndugurura icumba ciwanje nca ndinjira hewe nagiye mbona tureha nawe aca arinjira nca nicara ku gitanda burya nawe yeme yahise amfata ahubwo yahise andyamika ubipfuka urabizi yahise andyamika ndanka ndanka hewe yaciye aduza ikanzu anyereka imboro urumva arayinyereka ageza kunyenda kw'ibere umva ko nari nicaye aca nyenda kw'ibere hama aca atora ukuboko kuwanje ngo ndayifate urumva reka ndanka kuyifata hama aca ampanurira hasi mpanurira ku gitanda hama aca arurirako aho ndambaye kavume ntivyari vyoroshe wa wundi ngo amenyo aragutwenga kandi ari ayawe. Hano mvuze ko amenyo ariko aramutwenga kandi ari ayiwe sinaba ngiye kure y'ukuri. Aba bari mu rutonde rwa babandi dutabariza bahuye n'ivyago ejo ugasanga bishwe ugasanga bagiriwe nabi kubera yuko batwaye inda canke bafashwe ariko barasambana. Nagomba mvunira akagohera abarundi kaze muri Arabia Saudite bino bintu igihano cyavyo n'urupfu. Igihe cyose uzumva umubiri ukugoye bikakurana kwihangana uzumenye yuko upfuye hajya ahantu ushize mwinguvu ntashobora kugufata ku nguvu ngo bikunde. Iyo uciye uzo ukambwira jewe Daniel Mugisha hano ukanyandikira ukampa audio ukamufata amajwi je cangerageza inguvu zose bagukura mu urwo rugo atangorane habaye kandi nabo batabimenye canke mfise ukunda bigenza ugaco hava nejo bundi umukoresha wabaje kugutera ubwoba nkuko akagomba gufata ku nguvu akakubwira ko atazoguhemba mu gihe utomuha wewe cuza ngaho bimbarire unzanira ivyo vyemezo umufata iyo video bareka akora ivyo bintu canke ifoto nzobigira ibanga mugabo nzogerageza ku buryo bigera kure. Hariho ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia barashaka gufasha, hariho ubushikiranganje barashaka gufasha babonye neza ama preuve yakwiye. Bisaba ko muco ubwenge kuko nk'uyu ejo ashobora kwisanga ahantu habi cyane yapfuye canke yishwe nabi cyane arashobora kwirukanwa adahembwe kubera atamazina kontara kubera ko bamwiketse. Aha rero babimenye neza ko vyabaye mu by'ukuri bashaka mwica niko amategeko y'iki gihugu nibaza ko yabivuga uko ni beshi bicwa mu buryo. Reka ndabasangize agace ka nyuma. Mu gace ka nyuma byari bimaze kumenyekana uyu Sandrine amakuru yagiye hanze hanyuma acaza gushwanira Vumiriye aramubwira ati wowe barandeze ibintu byanje byaragiye hanze ubu yariko yatembera isi yose kubera ko bagiye kumenera ibanga. Wewe wafise ubwoba hari ubutumwa bwari bumaze iminsi butangwa mu matelefone ya Arabia Saudite bagabisha ku makuru ajanye n'umutekano canke ikirere cya Saudi Arabia. Yabonye muri message muri telefone acagira ubwoba yibaza ngo bamwice ariko nagomba ndamubwira hari hose nimba yumviriza iyo audio iyi message yabonye mu telefone ntaho ihuriye n'ivyo bavyamenyekanye yakoze. Bino ni yinumira Uvumiriye ntasubiye kubivuga batabibwiye abantu nta ngorane ntacyazoba mugabo yicunge ntazasubire gukora bino bintu. Iyi message rero ntayihuriye n'ivyamubaye ko ntayihuriye n'ivyo Vumiriye mugenzi wiwe yamenye ibanga akavuga oya. Mu kurangiza mwumvirize kano kantu cenda batekerera impanuro yindi. Mbene ikigasha namwe muzicwa niki ibaze nk'ubu muri telefone iyibanguriye handitsemo ibintu byanditse mu Carabu n'intuze n'amaraso atukura vume ikibi mu nkoreye nukuri ndaguhariye kugira ngo jewe ntaha amahoro urumva nafukamye imbere y'Imana ndasaba ikigongo Imana ntireka kumbabarira uravyumva urumva shavume nukuri Imana iguhezagire cyane Imana iguhezagire cyane shavume murankoreye ikibi shavume mwebwe nta kizobica muze mwirambire nk'isima ya buseko mwebwe nta kizobica nta kizobahangara reka nta ngorane
nta kibazo murakoze cyane je sinoreka kubashimira kuko ibintu munkoreye ni byiza cyane ubu umwanya n'umwanya ndapfa umwanya ndapfa ariko nta kibazo nta ngorane Imana ibahezagire rwose ko mukoze ibintu byiza cyane mukoze ibintu byiza muga namwe impera n'imperuka mwe narine muzobone ingaruko y'ibi bintu muzoyibone ukuri ntimuzopfe mutabibonye ntimuzopfe mutabonye akarenganyo nk'aka kambayeko ubu ku majambo wagumye umbwira ryari kuvejo ku majambo wambwiye biraboneka neza ko ubifisemo uruhara nari nabifisemo uruhara ariko ntacyo Imana ibahezagire cyane ndabashimiye rwose mwakoze ibikora inka mwakoze ibyo gushima nta kibazo kweri ntacyo Imana ibahezagire cyane ukuri muri iki gitondo ndagushimiye cyane Imana iguhezagire cyane urondera uronka uryoherwa mu maraso yanje amaraso yanje ukuri vuma zoguhame ibyo niho wabigize ntiwari kubimuha kandi uzi yuko twabivuganye nawe kandi hari ibyo namubwiye ibyo nakubwira nawe ntamubwira urumva nk'ibyo wamuhaye Yesu nari mubarimo none gasha wumva umubarinde reka umubisirinde mubi ni wewe inkozi ikibi ni wewe umwicanyi ni wewe umugome mubi ni wewe umutindi mubi ni wewe Mana ntacyo urakoze Imana iguhezagire nta bindi numva norenzako murumva rero barasubiranyemo aravuga ati ndapfuye baranyishe kubera wewe mwe musigare amahoro jewe nyene umutima wahagaze ariko ibi ntacyo ushaka kugira ubonye mu telefone yawe ahubwo wicungiye ku bizogushikira nk'ubu hamwe usanga ufise inda aho mu by'ukuri umucukarasi hamwe uzosanga waratwaye inda y'uwo muntu ikizokurikira ni tayari yayagiye ngo abantu barenga umwe nibaza ko ari babiri mugabo bariko barasubiranamwo gusa ubuvumiriye niwe yashoboye gusasakaza ubutumwa bugeza kure hanyuma ababwumva barabwumva ngaho nguko rero reka ncere bashimira inshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne YouTube n'abadukurikira kuri Facebook abadukurikira ku WhatsApp mwese impamvu dukora bino ni kugira ngo dutange ubutumwa ku bantu batarahura n'ibivyago nyaboneka nimba bigushikiye intumbero je nari mfise neyi bigushikiye nyandikira kuri WhatsApp yanje ubwira ati je vyanshikiye nzobigira ibanga n'ukuri mugonzo gufasha ndagukingire uhave ariko muguze ugerageze utumubika amajwi y'ibimenyetso twumve neza ko ivyo bintu ari ukuri WhatsApp yanje ni +358 314 canke mu kirundi ni guteranya amajana 358 46 58 31 ugacohereza ku majana 314 nitwa Daniel Mugisha murakoze